Amajambo yashikirijwe n'amajambo ateye kubiri n'amategeko n'ibwirizwa shingiro n'amategeko mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu Burundi bwateye ko igikumu bukana yakenguza ico twita ratification. Hama ibintu yashikirije ni ibintu biteye agahinda umenga amazi yarenze inkombe, bidahuye n'ukuri kw'amategeko, bidahuye n'ukuri kwa politike n'imibereho y'abantu. Twisunze ingingo ya mbere y'amategeko mpuzamakungu ico twita Declaration universelle des droits de l'homme, mu ngingo ya mbere yayo mategeko nayo itariki 10 z'ukwezi kwa 12 mu gihumbi kimwe n'amajana 948 baravuga ko abantu bose bangana mu mateka yabo mu byo bategerezwa kurangura ico bita droit et dignité yaba umugore yaba umugabo, kandi ko ata gukumira bitegerezwa bose barangana. Rero iyo ngingo nico kimwe n'ingingo ya 13 y'ibwirizwa shingiro yo mu bihumbi 2018, co kimwe n'ingingo ya kabiri y'amategeko bita Charte africaine des droits de l'homme et des peuples yitariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe n'amajana 986 nayo nyene avuga co kimwe. Rero ivyo vyose ni ibintu biza kunganisha umugabo n'umugore ntaho bataniye mu vy'amategeko bose barangana. Rero ivyo ni ibintu vyari guhura umuri utwara inama nshinga amateka, kandi muzi musanzwe mu vyakora ari ugutora amategeko adakumiriye, ariko ivyo vyose siko vyagenze. Hama hariho rero ico twita jurisprudence, no kuvuga ko imanza zagiye ziracika gushika naho zija muri sentare ya nyuma itagira iyungururizo zikama zisubirwamo. Izo zari yamirije gukumira mu rubanza baciye bita RCC ibihumbi 10,531 yo yitariki 27 z'ukwicumi mu bihumbi 2005 biratomora neza bikavuga yuko udashobora gukumira umugore muri bino bihe umuhoye igitsina ciwe ngo ntangana n'umugabo, kandi ugasanga yaba mu rugo akora co kimwe azana bimwe. Rero ni ibintu bavuga ko biteye kubiri n'amategeko bitosubira, kandi bakavuga ati iyo jurisprudence nyene hakomeye iti ukutumva ukutemera yuko umugore ashobora gutorana muri bino bihe ni ibintu bidashoboka, yaba ku mukobwa yaba ku mugore yubatse ugwiwe canke ku muryango wiwe, ko ari ibintu bidashoboka biteye kubiri n'amategeko kandi bivuyeho. Rero ivyo vyose vyari kumuhura umuri. Rero ni ibintu tubona menga birateye agahinda, ibintu bivugwa n'umuntu yarasanzwe gucungera amategeko ayatora akayubahiriza, ni ibintu umuntu avuga ati amazi yararenze inkombe, ni ibintu umuntu adashobora kumva.